Vugi jambo, vugi jambo, vugi jambo mana rishira ibintu ku murongo. Vugi jambo, vugi jambo, vugi jambo mana ritangiye humure. Umuntu yumvise Sabasi amumva nkande? Sabasi ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana. Hagati impano yo kuvuga ubutumwa mucije mu ndirimbo hamwe no kuvuga ubutumwa mubicishije mu mareresi, niya impano mwatangiye kubona ko mufise imbere ya byose? N'imbere yuko nakiraga kiza nari nsanzwe nkunda ivyo kuririmba, kandi novuga ngo natanguye guhabwa indirimbo canke gukompoza indirimbo za gospel. Ni cyayi kintu mufatira ko mu kwandika indirimbo zanyu mu mushikiriza? Okay, ico kibazo umuririmbyi wese kenshi acishura bivanye n'ukuntu yahamagawe n'ukuntu abikora. Karore ngome fatire kuri reresi mwakinye muri kumwe na Kamikazi y'urugo, turavye ukuntu wifata, ukuntu wakinye wifata, burya nk'abayiroreye nta kintu biyumviye canke bace baguma gufata kuko gukina filme ni ibintu biba vyanditse, ni script. Barakubwira ati oya aha uhakinye nabi, gira uko aha ntiwakaze nkuko bikwiriye, gerageza wiforce ukare. En plus rero nko gukinana n'umuntu nka Kamikazi n'umuntu aramenyere cyane ibintu vya filme, arakubwira ati no hano hantu ntuwakinye neza, nturakara bikwiriye. Abantu benshi bamwe biyumviye ko ndi umuntu mubi cyane. Hari abantu ugiye kuraba amakomanta kuntuze kuri YouTube muri kumuraba hagati y'ijya filme urugo hamwe n'ijya reresi, Paradizo niya yaboroheye gukina, niya herore wakinye ukumva ko ikuryoheye hagati yo kuba pasteur hamwe na hajya wabaye ujya mu nkuko twabibonye muri filme urugo? Ni zose uretse vy'ubu pasteur, kubera nsanzwe umenganda umu pasteur nyene. Nimba atari banga Sabasi mu ndirimbo ofise niya indirimbo yakuryoheye gusumba? Indirimbo yose nagiye ndirimba nabonye yagiza mu gihe cayo, kandi kenshi nkunda kuririmba indirimbo Imana yambwiye ngo ino ndirimbo genda uyikore izokugeza. Tangazo la mbingu Mungu twambie, tangazo la mbingu tuna hamu nalo. Ni indirimbo yanzungurukishije muri East Africa, ni indirimbo yanyurije indege, kandi ni indirimbo novuga ngo ni nka identite yaramenyekanye cyane kurusha n'izindi. Rero ijya ndirimbo vuga ijambo, nanje nari numva nkeneye yuko Imana yovuga ijambo, naho twaba dukikujwe n'ibigeragezo, naho twaba dukikujwe n'ibintu Imana iserutse ikavuga ijambo rimwe gusa, ibintu byose biratekana. Ni naco nsabiye uno muntu wese ariko aradukurikirana hano kwino TV yacu Iciza TV, Imana ivuga ijambo ku buzima bwawe. Inyuma y'iyo ndirimbo nta yindi ndirimbo buri kwadutegurira, ubundi butumwa buri kwadutegurira? Kuri uno munsi wa gatanu atagihindutse turarekura indirimbo twakoranye n'umuririmbyi kazi yitwa Rose Muhando. Humure sarachakora, nuhumure sarachakora, niyagutse niyakwibagiye, tutihumura sarachakora. Ndabaramukije bakunzi b'Iciza TV, ndayifuriza amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Niteka rigeretse kuri ndi kongera guhora namwe mu kiganiro muno mwanya nkuko mwamaze kwibona. Turi kumwe n'umuririmbyi Sabasi, muraza kumva byinshi mutari muzi kuri we, reka ndamuhe akanya yidondoro kugira ngo mushobore kumva byinshi mutari muzi kuri we. Ndabaramukije. Ndabaramukije cyane, ndamutsa n'abantu bose bariko baradukurikirana muri kino kiganiro. Sabasi, hari abantu benshi batazi umuntu yumvise Sabasi amumva nkande? Sabasi ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana, avuga ubutumwa cyane biciye mu ndirimbo, kandi ni umuntu avuga ubutumwa biciye mu mareresi, cyo bita amafilme le Kristo. Sabasi arubatse amumwe. Sabasi kandi azwi nk'umunyamideli, ni fashion designer cyangwa bita stylist. Nyinshi kuvyerekeranye na Sabasi Style Company canke Sabasi Style Company, ariho dusanzwe twerekana iyo mideli canke impuzu création de la mode africaine,
impuzu z'ikinyafrika cyane cyane barashobora kuraba kuri Saba Style Company, ni page iri kuri Facebook, ni page iri no kuri Instagram. Hanyuma muvuze cerekeranye hagati y'impano yo kuvuga ubutumwa mukije mu ndirimbo hamwe no kuvuga ubutumwa mubicishije mu mareresi, niyo impano mwatangiye kubona ko mufise imbere ya byose? Okay, natanguye iy'uburirimbyi kuko no navuga ngo ni nayo nkoreramwo cyane gose kuruta nizo zindi go kuko n'imbere yuko nakiraga kiza nari nsanzwe nkunda ivyo kuririmba, kandi novuga ngo natanguye guhabwa indirimbo canke gukompoza indirimbo za gospel ntaranavyinjiramwo cane. Rero urumva yuko biragaragara neza yuko ari ikintu Imana yari yarashize muri jewe kugira ngo umunsi umwe ico kintu kize giseruke kandi kizoze gufasha Burundi, kizoze gufasha isi. Ego bisigura ko hagati y'impano yo gukina yo gushikiriza ubutumwa mukije mu ndirimbo canke mubicije mu mareresi, ko mwatanguye ku impano mwatanguye kugaragaza ari impano yo kuririmba. None burya iyo muriko murandika indirimbo ni cyahe kintu mufatira ko mu kwandika indirimbo zanyu mushikiriza? Okay, ico kibazo umuririmbyi wese kenshi acishura bivanye n'ukuntu yahamagawe n'ukuntu abikora. Jewe kenshi na kenshi indirimbo ziwanje jewe sindazandika, ahubwo ndazihabwa. Indirimbo ishobora gukoroka nkumva ikorokeye muri jewe nkatangura nkaririmba. Harashobora kuza refrain irevre nkarondera amajambo amwe yo kunganira. Ayo majambo naho nta handi ava kenshi mu masengesho nsenga canke ava muri Bible, kukujya umukozi w'Imana ategerezwa gusoma ijambo ry'Imana, ugasanga asoma ijambo ry'Imana ukumva rirahuye na yandirimba Imana yaguha, ukongereza kugira ngo ibintu byose indirimbo ibifise bya bice bitatu nka kujya kwijambo ry'Imana. Ego murakoze cyane. Ariko tufatiye naho ku mareresi, hari amareresi mu kina karaba nk'akarore ngome mfatire kuri reresi mwakinye muri kumwe na Kamikazi y'urugo, turavye ukuntu wifata, ukuntu wakinye wifata, burya nk'abayiroreye nta kintu biyumviye canke bace baguma gufata nk'ukonye? Murakoze cyane. Ireresi urugo canke ireresi musijuru ni amafilme nakinye novuga ndi umuntu mubi, mfise umutima mubi, haba muri musijuru haba no muri y'urugo. Ino y'urugo rero yoyo urumva biri too much, birarenze. Ariko umukinyi ni iki? Umukinyi wa vrai wukuri ni wa wundi ashobora kwiyambika uwundi muntu. Ni wa wundi ashobora kwiyambika uwundi muntu bivanye n'iki n'ubutumwa runaka ushaka gushikiriza abantu, wemera kwambara uwundi muntu utari. Ni nayo mpamvu urumva nyene urumva no gukina. Ariko murundi yavuze ngo nkina nkebura. Muri bijya bikino nyene tuba turiko turakina haba hariho umuntu mubi nka kujya nyene canke afise n'ububi burenze burya, ariko akaraba ingaruka mbi. Mu bisanzwe nta kintu ciza na kimwe kiva mu gukora ikibi, kiva mu gukora inabi. Rero abonye iriya mpera kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko no kuvuga ngo kijya kintu uri kurabiba nico utegerezwa kwimbura. Ingero y'icaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Rero iyo umuntu ari mu nzira nkijya, ari umuntu mubi nka kujya, iyo umuntu atitaho urugo rwiwe nka kujya, iyo umuntu ariko arasambura urugo rwiwe n'amaboko yiwe nka kuriya, acabona ati raburiya muntu ziriya ngaruka mbi yaronse, ziriya ngaruka mbi yagize bivanye n'ukuntu yavyitwayemo. Rero urumva iyo uri kurakina ushaka kwerekana ikintu runaka, nambara umusazi wemera kwambara iyo shusho y'umusazi, ukigira umusazi. Nyambara umuntu mwiza wambara ubwo bwiza bw'uwo muntu, kuko gukina filme ni ibintu bavyanditse, ni script. Barakubwira ati oya aha uhakinye nabi, gira uko aha ntiwakaze nkuko bikwiriye, gerageza wiforce ukare. Yes, en plus rero nko gukinana n'umuntu nka Kamikazi n'umuntu aramenyere cyane ibintu vya filme, arakubwira ati no hano hantu ntuwakinye neza, nturakara bikwiriye. Jewe novuga ngo navyinjiyemwo mu nyuma, ariko arabimenyereye. Rero urumva abantu benshi bamwe biyumviye ko ndi umuntu mubi cyane
hari abantu ugiye kuraba amakomanta kuntuze kuri YouTube muranda ziraba nkatwenga abantu bamwe baranyanse biciye kwiriya filme ariko ivyo navyo nivyo twiyemeje kuko na Kristo ntigeza kundwa na bose l'essentiel nuko tumenya ico turiko turakora ico turiko turarondera iyo tuva niyo tuja. Ego tukiraho nyene hagati y'ifilme Urugo ni filme Paradiso mushaka mwakinye muri Pasteur mari Pasteur nima ntihenze muri kumuraba hagati y'ijya filme Urugo hamwe n'ijya Reresi Paradiso ni yaboroheye gukina ni yaherore wakinye ukumva ko ikuryoheye hagati yo kuba Pasteur hamwe na hajya wabaye ujya mu nkuko twabibonye muri filme Urugo ni zose uretse vy'ubupasiteri kubera nsanzwe umenganda umupasiteri nyene n'abantu mu buzima busanzwe hari gihe usanga bamwe banyita ngo pasiteri aho nize ugasanga benshi banyita pasiteri canke abantu n'ubu bazi ngo ndi umupasiteri nubwo ntariwe. Rero urumva vyo kubibamwo vyari vyoroshe cyane urumva ko ari nko gushungura nta hantu bambwira ngo gira uko urumva uca twumva neza ko tugeze ku rugo naho byameze nk'ibigomba kumera nk'ibiduga no ku rugo nyene urumva nategerezwa kuronka abantu babwira to yayi hano hantu nturakara nkuko bikwiriye nturagira gutya urumva kinuku urumva mu rugo vyitwa yuko vyari sinovuga ngo vyari bigoye kuko ikintu icari cyo cyose umuntu amaze kumenyera situation yose Jesse nkunda kunanirwa tout d'abord ni nazo mpanuro nkunda kubwira abantu jewe si nkunda kubona esheke niyo nani wakantu numva mbabaye ariko nguma ngerageza ku buryo kugera ndagashitseko. Rero umuntu uze muri filme Urugo nayo ntiyangoye kuko bambwiye ati genzuku nabo narabishoboye. Ego gushika nkubu kucerekana tugiye ku ruhande nago rw'indirimbo gushikiza ubutumwa cije mu ndirimbo Sabasi bageze nko ku ndirimbo zishaka kuba zingana gute? Indirimbo mfise ni nyinshi ubu ngira ni hafi nka 50 50 izo zoba ari zo naririmbye mu ma studio n'ahandi hoho hari ama composition menshi cyane mfise aryamye ngaho. Hari izo nagiye nigisha mu makohale izo nagiye mpabantu urumva hoho tugiye kuraba indirimbo no bamaze kwandika ni nyinshi cyane. Nimba atari banga Sabasi mu ndirimbo office ni ya ndirimbo yakuryoheye gusumba iyindi? Indirimbo zanje ndazikunda nka zose kuko uburyo nahamagawemwo indirimbo zanje ndirimba nk'umuhanuzi prophète nkaririmba nk'umuntu asengera abantu canke nanje nisengera nkaririmba nk'umuntu avuga ubutumwa bwiza abwira abantu. Rero indirimbo yose nagiye ndirimba nabonye yagiza mu gihe cayo kandi kenshi nkunda kuririmba indirimbo Imana yambwiye ngo ino ndirimbo genda uyikore izokugezaha kandi rya jambo Imana iba yambwiye kenshi ya ndirimbo ikunda kungeza ahantu. Ariko hari indirimbo usanga ziba zarubatse novuga zarakubatsemwe ibintu bigoye cyane kwibagira. Hari nk'indirimbo ivuga tangazo la mbingu Mungu tuambie tangazo la mbingu tuna hamu nalo. Hiyo ni indirimbo mumbabare ndagwaye aka grippe hiyo ni indirimbo novuga ngo yashikanye kure. Ni indirimbo yanzungurukishije muri East Africa. Ni indirimbo yanyurije indege kandi ni indirimbo novuga ngo ni nka identité yaramenyekanye cyane kurusha n'izindi kubera ni indirimbo usanga yerekanwa cyane kandi gushika nino saha iri mu ndirimbo tangazo la mbingu ntiturishomera ziri mu ndirimbo gushika n'ubu nizo natanguriye ko za 2012 2013 gutyo. Ariko gushika n'ubu ni indirimbo zigifise ka kanovera na ya mavuta kuburyo ahantu hose ngendirimba naho nogira gute baguma bareklama tangazo la mbingu ntiturishomera turafise imirimo. Yes, rero urumva indirimbo zanje ndazikunda kubera zose. Hari nk'iyo urashobora kuraba indirimbo yitwa Bomoka Yeriko. Iyo Bomoka Yeriko hari amayeriko yaciye ibomora urumva yuko nk'iyo ifise amateka yayo
hari indirimbo ivuga ngo humura Yesu aracakora, ninde mugabo nka Yesu na turayora. hari ibintu nabonye, hari indirimbo yitwa turayora, hari ibintu Imana yampaye ndayora. Zino ndirimbo zose nkuko Imana bayambwiye ngo ino ndirimbo izokugeza aha, zino ndirimbo abantu bagiye barazakira bayumva yuko ari ubutumwa bwiza canke bumva yuko ari ubuhanuzi Imana barungikiye zagize impact ku mitima yabo canke mu buzima bwabo, kuko mfise ibishinga ntahe vyinshi. Iyo ndirimbo ndakunda gukurikirana numvirize iriki ifashika abantu, iriki ikora iki. Nkumva umuntu arantelefone yarambwiye ngo vyari bimeze uku nk'ubu hari ntayikomeye cane y'umuntu yatamvye ijya ndirimbo humura Yesu aracakora, yari yibungenze ariko yararengeje kandi vyari vyaranse, ntiyabona iyo bija ntiyabona iyo biva. Akiririmba ijya ndirimbo arahaguruka arayitamba, ubwo nyene bise bica biramufata. Rero Yesu aracakora ni indirimbo zigenda ziragira impact mu buzima bw'abantu. Ibise bimufata ngo atacepfo atacaruguru ataki mu kazi vyasa n'ivyahagaze, ariko mukanya mva baramuhamagaye ngo nuzutora amafaranga, atani na kimwe yabajije, atana kimwe asavye, ariko aramubwira ngo nyaruka utore ya mafaranga. Bamuhereza amafaranga aca mufasha mu ivyo bihe byo kwibaruka. Rero urumva nkiyo ni ntahe imwe ku buryo umuntu ashobora kwakira bwa butumwa buri muntu ze, wa muntu yari yihebuye yumva vyaranse, ariko yumva ijambo rivuga ngo Yesu aracakora, Imana ikacishiramo ubushobozi bushobora gupusa, bushobora gusunika ca gitangaza ciwe akaca kibamwe. Rero nka zose novuga ngo kuri jewe zose n'umugisha, uretse yuko nkuko ndiko ndakubwira hari zagiye zimenyekana kuruta izindi. Surtout nka zino ndirimbo ndiko ndakora ubu ni indirimbo ziriko zirashika kure kuruta izambere. Ego Sabasi, hari indirimbo muriko gukora ijambo burya ijya ndirimbo ikora raba baravuze neza ko ngo vuga ijambo mwami bishira ibintu ku murongo. Ni cya kintu cyatumye ubona ko twandikira indirimbo ijambo? Ijya ndirimbo ijambo nkuko nabivuze indirimbo nyinshi ndazihabwa. Rero ijya ndirimbo vuga ijambo nanje nari numva nkeneye yuko Imana yovuga ijambo, kandi nabita mu bisanzwe kenshi hari igihe ntangura bikaba byahereye no mu masengesho. Nsenga Imana numva yuko Imana uko biri kose wewe uri umuremyi w'isi n'ijuru, wewe se umwami wacu Yesu Kristo, wewe utegeka bigakomera, wewe uvuga ijambo rikijana. Uko biri kose naho twaba dukikujwe n'amasituation mabi, naho twaba dukikujwe n'ibibazo, naho twaba dukikujwe n'intambara, naho twaba dukikujwe n'ibigeragezo, naho twaba dukikujwe n'ibintu, Imana iserutse ikavuga ijambo rimwe gusa, ibintu byose biratekana, ibintu byose biratonda bikaja ku murongo. Naho babona umenga wari ubuzima bwawe bwuzuyemwo desordre, sinzi yuko uragira mu bihe ubona umenga nakajagari gusa. Hari gihe rero umuntu aba mu bigeragezo, Satana akamuteza akajagari mu bintu byose, ntihagiye ikintu nakimwe kigenda, inyatsi ikaza, ingwara zikaba nyinshi, uruvugo rukaba rwinshi, ibigeragezo bikagwira, ibintu byinshi bikaza. Ariko iyo wibutse yuko mu ijuru hari Imana itegeka bigakomera, Imana ivuga ijambo rikijana, Imana idaharirizwa, uyibwiye ngo vuga ijambo irarivuga, kandi ivuze ijambo ibintu vyawe byose bica bija ku murongo. Rero nabwiye Imana ngo Mana vuga ijambo rishira ibintu ku murongo. Si nariko ndisengera jewe jenyene, uretse yuko harimwo nishimwe amajambo avuga ngo yavuguruje imigambi y'umwansi n'amajambo y'abantu. Hari gihe Imana ikora ikintu abantu bari baravuze, Imana ikacivuguruza, kuko ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma, ni alpha na omega. Murambwira abantu ngo iyo bariko barakora ibintu bakorera bahama ubwoko bw'Imana canke bakorera na ubwoko bw'Imana canke abantu b'Imana canke ababanyi canke inshuti n'abagenzi canke babavuga bivanye n'ibihe bibi bariko baracamwe, muramvuga ati bantu muze muribuka mushirako agakwabu ico bita virgule, kuko point final ni Imana yonyene ho rishirako. Rero
nariko ndashima n'Imana avuga ngo wavuguruje kuko hari ibintu yari yavuguruje ariko kandi nsengera n'abandi ngo Imana izivuguruze ivyo ibiriko biravugwa n'ibiriko birakogwa bitari vyiza vyonona igikorwa c'Imana canke vyonona umurimo w'Imana kandi ndanayinginga ngo ivuge ijambo ni naco nsabiye uno muntu wese ariko aradukurikirana hano kwino TV yacu Iciza TV. Imana ivuga ijambo ku buzima bwawe, Imana ivuga ijambo ritegeka, Imana ivuga ijambo rishira ibintu vyawe ku murongo. Ego murakoze cyane ariko nkibarize gatoyi imbere yo kurangiza haruha inyuma y'iyo ndirimbo nta ndirimbo buri kwadutegurira ubundi butumwa buri kwadutegurira. Murakoze cyane ku bw'ico kibazo. Ubwa mbere na mbere abantu baba bankurikirana nimwasimbira kuri YouTube mukaraba kuri Sabas Burundi. Sabas ni SABBAS SAWBAS canke CA na B zibiri na A na C. Rero ugiye urabona ibikorwa byinshi nagiye nkora muri no mwaka. Hari indirimbo yitwa Urugo nari narekuye, yani indirimbo yo gushima Imana nyuma yuko nari mpejeje kuba kugwanje mu mwaka wa 2020, yani indirimbo yo gushima Imana ariko kandi nipfuriza n'urugo gwiza abantu bose abamaze kubaka nabimirije kubaka. Urumva ko nk'iyo ni indirimbo ya twese, ariko kandi hari ibikorwa byinshi biriko biraza. Kuri uno munsi wa gatanu atagihindutse turarekura indirimbo twakoranye n'umuririmbyi kazi yitwa Rose Muhando ku munsi wa gatanu ejo aho bukera. Turarekura ino ndirimbo ni iracari audio ariko vuba nahone mwitege kubona ikintu ciza cyane. Ndiko nditegura kuja muri Tanzania kuko murabona yuko avec corona imipaka irugawe ntivyatworoheye kuca twihuta gukora video, ariko vuba Imana tugire neza tukaronka inzira tugiye gukora video na Rose Muhando. Ariko kandi dufise igikorwa kidasanzwe turiko turakora twise itara ry'umuririmbyi. Ico gikorwa citwa itara ry'umuririmbyi mfise abandi bantu abajene bafise impano baririmba bimwe vy'igitangaza. Rero bano bantu basa n'abantu bari banyegejwe, ariko ndiko ndagerageza dufatana ukuboko, dufatana amaboko, ndabafate mu mugongo, dushigikirane, dufashanye kugira ngo bino bintu buno butunzi Imana bitse muri bo kugira ngo umenyekane. Sabo bonyene ni igikorwa kizoduhuza n'abaririmbyi bose abariko baratwumviriza muri kino kiganiro, baba arabaririmbyi bari mu Rumonge canke mu zindi ntara zose bamenye yuko le 29 Mai itariki 29 z'uku kwezi kwa gatanu twateguye kino gikorwa citwa itara ry'umuririmbyi. Kikaba ari igikorwa kigiye gutangurwa n'amasengesho azova igihe c'isaha 3 zo mu gatondo agere igihe c'isaha 9, aho n'umuririmbyi wese tuzoba dufukamiye Imana turi imbere yayo tuyinginga, tuyisaba, dusengera ingabire zacu, ariko dusengera n'abaririmbyi bo muri kino gihugu c'u Burundi kugira ngo Imana ibandanye kubakomeza no kubateza imbere. Inyuma y'ivyo hari ibindi bintu bidasanzwe bizokoreka muri bino bikorwa vy'itara ry'umuririmbyi ryo gushigikira za ngabire b'abantu bakiri hasi ariko bari bafise ubushobozi bwo gushobora guhimbaza no gutazira Imana canke kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Rero ahatumiwe Le Chorale, hatumiwe basanzwe zina muntu yitwa umuririmbyi. Harabo bitazoshobokera ko bashika mu ico kibanza, bizobera mucarama mwishengero gitwa GLM Gospel Life Ministries, ariko hariho bantu bishobora kutazokundira waba uri mu Burundi canke uri hanze. Turashaka yuko uzokwifadikanya natwe ugafata kanya naho kuba gatoyi kugira ngo dufashanye gusenga Imana. Ego imbere yo kurangiza twashaka hari umuntu vraiment ashobora kuba yahora yumva indirimbo zakuva ati juko ndifuza kongera kumva Sabas akadushishije mugabo go sinzi ko mushaka kuturimena cyane iyo ndirimbo vuga ijambo. Okay. Vuga ijambo, vuga ijambo, vuga ijambo Mana rishira ibintu ku murongo. Vuga ijambo, vuga ijambo, vuga ijambo Mana ritanga ihumure. Reka mvuga Imana, Imana ikomeye. Reka mvuga Imana, Imana nyamana, yisakaje ubwiza yambaye icyubahiro. Ivuze ngwego ntawuhakana, niyo yonyene ivuga rikijana.
niyo yonyene itegeka bigakomera. Iyo mana n'umwizigirwa yavuguruje ivyo bakoze byose bibi. Murakoze cyane. Ego imbere yo kurangiza naka kajambo wobwira abakunzi bawe ndetse n'abariko badukurikirana kuri Ikiza TV. Abariko baradukurikirana n'abakunzi basanzwe bakurikirana ibikorwa dusanzwe dukora, nagira bwa mbere na mbere ndabashimire, ndababwire ko ndabakunda kandi ndabashimire cyane ingene muri ko muradushigikira mu kuraba ibikorwa turiko turakora. Haba ikiganiro canje gishasha citwa impanuro, izaba izo ndirimbo, yaba amareresi n'abariko baradushigikira mu gutunganya bino bikorwa vy'itara ry'umuririmbyi, bose ndabashimiye. Na cyane cyane ndashimiye abantu bafukama bakatwibuka bakadusengera, kuko kino gikorwa kirakenera amasengesho menshi cyane. Rero Imana ibahezagire. Ndashimira le media kuko muri tanga cyane kugira ngo muze mutuganirize kugira ngo kino gikorwa cacu abantu bakimenye, kuko turazi yuko ijwi ryanyu rishika kure. Rero Imana ibahezagire, Imana ihezagire bantu mwese mugira ikintu mukora mu kugira ngo mushigikire abaririmbyi, na cyane cyane abaririmbyi b'abarundi n'abarundikazi. Imana yo mwijuru ye n'amahoro ibahezagire. Ndagushimiye cyane. Bakunzi bakoma twumviriza, bakunzi b'Ikiza TV, aha niho turangirije ikiganiro twaye kumwe na yako twakorana na Sabasi, umuririmbyi avuga ubutumwa acije mu ndirimbo ndetse no mu mareresi. Mwumvise byinshi mutari muzi kuri we, mwumvise byinshi. Reka ngushimire wari kwa dukikana, ngushimire wo maze kugira subscribe, nkwibutsa nawe utarikora kwikora bwa ngo uzo mukurikirana ibiganiro byose bica kuri Ikiza TV. Mwari kumwe nanje Lieve Fantome kuri micro, hama nyuma ya micro, inyuma ya kamera twari kumwe na Nova Dirken. Reka mbashimire abwira nti ciao ciao, bye bye. Ujambo mana, shiri ibintu ku murongo. Ujambo